hatari kabisa Dibat. Magwindo Ibintu bibona gute? naje narengewe kabisa tubishikirize abakunzi ba Kazoza Design TV Kabisa gose. hello ladies and gentlemen, turabaramukije cyane tubahe ikaze kuri Kazoza Design TV mu kiganiro Sport Show mushikirizwa na jewe Florent Dibat ndi kumwe na mugenzanje Kiki Makwinto meze neza reka ibiheje kuba ariko meze neza kabisa aramfashije kabisa mvuhe maguri sicoroshe kabisa yego ukuntu uri kurahemagurika ariko nkaca ndaba ngaha koca ngaha hanye oya koca arakaze koca yubaho kabisa yego tubibutse rero kudushigikira kwa kundi nyene mu kugira subscribe kugira muze muraba mu bambere kubona ibiganiro biciye kuri Kazoza Design TV na cyane Sport Show, kiganiro cyo kumenyekanisha ibikorwa na cyane biciye mu nkino mu masporo atandukanye yo ngaha iwacu mu Burundi. Mwongere munagire share canke partager kugira ngo mushobore kubishikiriza abandi batashoboye kubironka. Mugire na commentaire mufise ibibazo mubaza canke mufise ivyiyumviro muduterera, vyose turavyakira, murabandanya muhabwa ikaze. Nkuko rero mubibona turi ngaha anye no musitwe twagiye muri Tayibona Makwinto mbona yuko ahantu ubona yuko ibintu bimeze neza ariko imbere ya byose ko tuba tubijamwo reka tuba tuyikaze umuntu yagiye kudukoresha mw'abantu mwe mubona tumeze gutya adukoresha ariko katumikaze abidondore mu nyuma ca tugenda atubwire ibitandukanye byo muri sport yagiye gukora. Ndabaye mwiriwe ndagize mwiriwe kuri mwese muko muradukurikirana. Hagira mwiriwe kuri Florent, hagira mwiriwe kuri Kiki Makwinto. Okay, izina ryanje amazina yanje nitwa Nkuruziza Jean Gael. Aba sportif bagenzanje bakunda kuntarizira ngo the trainer NG the trainer, niko kazi NG the trainer niryo zina ry'uwizi bampaye. Okay, nkaba nkorera muri Vision Pro, abatahazi muri Entente Sportive. Namusanze nkorera imisi nkora lundi, mardi, jeudi, vendredi 18h gushika 19h30. Samedi nkora 9h gushika 10h. Ego ku bantu bose mwamuko murankurikira wifuza gukora sport arahawe ikaza azohace dusangire sport. Binashobotse atumire na mugenzi wiwe. Yego coach Gael atubwiye ati usanzwe ugira sport ugirisha sport abantu mbega uvyumvise iyo sport bagirisha ni sport nyabaki? Sport je usanze nkoresha ndakoresha cardio ngira nkoresha musculation. Musculation ni umuntu ariko akora musculation urumva ko ategeza gutora amapareil. Chatikora muri salle ya musculation, ariyo salle ya musculation iri ngaho hepfo, hari ivyuma, hari amatape, hari ama artère, hari ama petit poids, hari ama machine à guider. Ivyinshi sino bivuga ni vyinshi biriyo. Ya tuzoronka n'umwanya twashike mu birabe nivyo dusanze dukorera hari. Muga mu mwanya twaduheje kora séance yitwa step. Step ni sport nziza, ni cardio nkuko mwabibonye ndashobora gusigura nk'ivyo twakoze no munsi. Step ico imaze n'ikimarira umuntu, iratuma umuntu amererwa neza mu mubiri, igatuma agira equilibre, igatuma ashobora kumenya gukordona ama movement yiwe à gauche à droite. Ni nka ivyonye murabizi yuko ni nk'ibiharuro urumva kubisanza rya sport nayo iragizwe n'amahanga. Nico gituma ona twideplace à gauche à droite kuri mouvement zazidinye ko mouvement twakoze à gauche turayikoze à droite duhinduye kabana hose turi déjà vers gauche droite. Okay, iyo ico ni mu yaho shatse kuvuga coordination. Hama iratuma umuntu ashobora gutakaza ibiro. Ego iratuma umuntu ashobora kongeza capacité physique, kongeza endurance. Ego ni vyinshi cyane no sigura vyinshi cyane nibi
principal navuze ibintu biri by'abantu bashobora no gushoka bamenya gutahura Yego. iyi step ariko uri kuraraba nivyo twawe ko twakoresha amaguru cyane gose nivyo n'amaboko twayakoresha ariko nkuko ari step nyene n'utuntu wazuruga tutu exercice mbega muri iyi benshi bakunze kwita mu mazina ngo taibo none taibo muri rusanga bari iki rimwe ivyo byose oya taibo ni indi style iri kwayo taibo ni siporo nziza cyane yafonze n'umukinnyi w'amafilime yitwa Billy Blacks ego niwe muntu yiyumviriye ukuntu ashobora gufasha abantu abicishije muri siporo kubera asanze ari umukarateka Billy Blacks araraba ati hari abantu bashaka kugira siporo mugabo badashobora gupratika karate ego ati none abo bantu nitwobaheba kubera asanze ari umukarateka mugabo acayiga ukuntu ashobora abo bantu bashobora gupratika karate muri vide badakora nako atawubabara ego niko guca yiyumvira akrea taibo yakinye taekwondo na box le taibo ni bakunda vuga ngo ni taekwondo plus box urumva irimo amakudo pied n'amakudo point ego iyo mvuze kudo pied ni umugere kudo point murumva yuko amaboko yes ego nico bitwa taibo rero wabikoze yashatse gufasha abantu kugira akiri ingwara nyinshi izi ngwara z'ivyaduka ya maladie chronique haramo ibingwara umuntu akizwa na sport atamukinini arinze kumira atarushinga arinze no gutegwa ha sport ni nk'umuti hari gishobora kugenda kwa muganga ugwaye akakwandikira ati genda ukore sport le sport ziri mu buryo bwinshi hama ngaco nongera nkagaruka yuko novuga yuko sport bwayo yikwije bisigura ko nimba yikwije umuntu akora sport agakora movement ziri correct biramufasha ngaca ngaruka nkavuga ati sport uyikoze nabi irashobora kukumugaza uti n'iryari iyo nk'umukoci ariko arakoresha exercice akavuga ati exercice bayikora uku nkumumvirize ukaja gukora ivyo ushobora gukora exercice ishobora kukugirira ishobora kugira nabi tugira nabi gute ushobora kugira déchirure kubera movement zawe utari kurazikordona neza nkuko yabikubwiye ushobora no kuva muri salle ya sport ugataha uryamye ukavyuka cumbagira shaka vyo kuja kwa muganga rero nkaca ngaruka ku bantu bahora baza mu masare dusanze dukoreramo hari abantu ashobora kuza agakora sport mugabo ntakora ivyo umukoci amubwiye agakora ivyiwiwe urabibona gasanga two turakora canke akava muhira ashitse yacerewe nta étirement de muscle agize nta échauffement agaca ashikira muri partie principale muri cardio urumva bigaca bituma ashobora kugira ingaruka mbi ashobora kugira déchirure ashobora gushika umutima ugaca uvuduka cyane kubera atawuteguye kubera umubiri bavuga umubiri ntumenye uramenyerezwa umubiri urabanza ukawutegura yego nico gituma ugiye muri sport winje muri salle sport banza ugire étirement de muscle hama ugire échauffement yego jewe nubonaga amakwinto mu bisanzwe kare aya ma steps twako turagira canke ayo mataibo kera naho randangururira direct muri salle ya gym nkacangira cardio tapi vyose hanyuma naheza nkacangira nyene ama musculation iki nkabona umenga utuntu nyene tworoshe nyene tw'abantu bakuze wamenga n'abantu nyene n'abantu b'abadamu mugabo nyene umunsi umwe ndavuga ati reka ninjire hariya bakora amasaha abiri mbwa ntibibaze yuko reka ntibibaze yuko yashobora sicoroshe rero narakoze ndabona yuko mu bisanzwe yuko nk'abajya abantu baba bakeneye guta ibiro kuri ugize iyi minsi yatubari uvuze kugira lundi mardi na mercredi ntatagira lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi 18h gushika 19h30 samedi 9h gushika 10h mu gatondo ntimugira mu gatondo turakora nari kuza kubivuga kwa mu gatondo dukora mardi mercredi vendredi 6h10 gushika 7h10 aha nyene mwisare nyene kandi nivyo kubera yuko ibi bintu umuntu ariko arabigira nk'abajya abantu batinya kuja gukina izindi sport ugasanga atinya nko kuvunika canke kugira iki uri kurigirira ngaha anya ama steps ntushobora kuvunika
uragira kandi ugasanga wakoze cyane yego ndakubaze none nta bantu barakuza ngaha ugasanga yari afise nk'ibiro byinshi ugasanga yamaze kugira ibiro yashaka guta yabitaye yego ni benshi cyane baramaze kunshingira intari benshi abo bariho barahari niho mwasubira kunyakurangira muzonteguza mubwira umunsi nzozana nka batatu yego bagire bashinga intahe yego hari n'abaje bafise debi ya diabete bakize barasubiye baripimisha basanga ubu bameze neza yego basigaye bari normal yego okay none nk'abajya abantu usanga afise inda yogira nk'ukwezi amezi abiri canke urumva suba ngo abantu bivana n'ingene umuntu aba ameze yarashobora kuza afise iyo nda ugasanga umuntu mezi abiri canke atatu biraheze bivanye n'ingene umubiri wiwe wakira koje umubiri wanje ni wawe canke wa ntuze ntibishobora kwakira kumwe kandi yego bivana n'ingene yigenza mu gufungura no yego ico nico nagira ngarukeko rero bivanye sport hari abantu bazabagira sport kora sport agaca agenda urumva yaraje yipimye ibiro agaca agenda kumunzana agasanga vya biro nibijya nyene ngo je ngo sport ntaca mfashije kumbe yaramufashije nabimenye je ndashobora no shobora orienta abantu bashaka kumenya yuko sport ifise akamaro nkabo orienta ahantu bazogirisha ibipimo hama bakaza bakanabifata n'ifoto before tukagira before na after ni challenge yego ari ahantu mpande yale nabitwa kuri Ebenezer hariho igipimo ufata ifoto ya before kuko yatanguye no munsi hariho igipimo urahagara ko bakagupima bakubwira taille bwira poids masse graisse masse musculaire ekarakubwira vyinshi bakubwira sero na taille ufise poire gutegeza kugarda bakagashaka kwereka ibyo ufise abwira ati wategeza kugira hagati y'ibi n'ibi sanze birenze urumva yuko uburi kuja kwataka bizangwara z'imitima ibintu byinshi rero harabahora baza harabo banambwira bakagenda bakabigira bakaza tugakorana après bakanshingira intara ko arashobora kugenda yapimye ibiro agacaza nga masse graisse kagabanuka amagu agaca yongereza masse musculaire agaca sanga poids iri hahandi nyene rero agaca nta kubera atipimishije nabimenye agaca avuga ngo je ngo ngumango naho ngira sport ngumango ufise bya biro nyene oya aba yihenze cyane hama rero sport iragufasha ibintu bibiri nagomba gusigura yuko abantu gusigurira abantu hari abantu bibaza ko sport ikeneye umuntu avyibushe yego abo baribesha cyane n'umuntu yonza arayikeneye sport n'umuntu mutoyi wari wese arakeneye gukora sport ko ari entretien y'umubiri ituma umubiri wawe ufunctiona neza umererwa neza ugira amagara meza notanga akarorero ku miduga muri garage ugiye uzosangayo amakamyo uzosangayo amajeep uzosangayo amavoitire uzosangayo imoto uzosangayo n'ikinga ndabeshe kubera iki ni entretien bariko barazigirira rero umuntu ari wese uko angana arakeneye kugira sport ugira amagara meza kandi iradestressa iratuma umuntu yiyumvira neza atarakara cyane yego nuko uratubwiye byinshi kuri sport nk'uko nyene babibona hano twase mu kibanza babwiye ati ca Attente Sportive uri kuragirisha sport twariko turagira exercice ya step uko bitubwiye ariko harabona ahantu twicaye hari utuntu twicaye ko umuntu ashaka kubaza ati mbega izi ni intebe canke ni iki wodusigura utu tuntu ko twitwa nico tumaze cyo dukora iyi niyo yitwa step iyi nicaye ko ni step niyo mwabonye twame turakorera ko ntabwo ari intebe yego nizo dukorera kuri izo exercice za step nyene bakora kuri aka dukorera kuri nuko gari watubwiye iminsi ukora uratubwiye exercice uje kudukoresha urabona ko twarushe kabisa nka je umunsi wa mbere ndabikoze ariko ukiri ngaho nyine je uno munsi none atangura jewe ibiro mfise sivyo nari mfise yave nka jewe nshizemwo kuraje kabisa wompa nk'imisi nyinga kugira ngo nsubire hahandi
hakera ngira ifoto nzoyikwereka sawa je nkawe nkuko nakubonye nabonye nyene je natanga ari rya mbere kabisa je no guha nka 2 mois ariko wabonye ko ari ikigonde ano bucokoze vraiment ari rya mbere nagwaye akaba atatakaye vraiment je namwemeye ari rya mbere ko benshi birabagora cyane uko hari umuntu aduzugura agira abonyoye kagaca ngo mbe bigenda yego hama rero je nanje kubwira yuko ico nokwemera nkurikira amezi 2 je ndibaza ko wagize impinduka muri bamwe batatu nanemeye ko nzozana wogira 4 yego muri bamwe batatu nanemeye kuzana zocagira 4 yego karibu vraiment urakoze cyane gose muravyumvise ko mpaye 2 mois nange nashemo courage hama mumbwira mwana nyene ngana cyane nzoba ifoto ya kera ni yubu hama ndabe ko yoba yakuza akantu Coach Gaël ndakubaze Coach Gaël ndakubaze nko ku bantu bafise problème ya genou canke cheville nabo mbega izi exercice hari ico zibafasha Lumva kenshi abantu barakunze kuvuga ngo step nico mpereye ko kugira ndakwishura ico kibazo barakunda kuvuga ngo step zica amavi canke ngo izi sport dukora ngo zica amavi ntabwo zica amavi hari kibazo cy'ukuntu umuntu ashobora kuba arakora exercice agatakaza position niwe navuga ati sport ubwa iri kwije mu gwikozere ko nabi irakukorera ko nayo irakuvuna ego rero nashaka kuvuga yuko bivanye n'ingene urkurubira ngaha birakeneye ngene umenya ingene udepoza kw'ikirenge cawe nk'ubu jewe par exemple umuntu ariko araduga kuri step urabona nk'ubu je ndiko nduguko urabona ubundi ariko agira ibi aragira cheville yiwe urumva ari muri ibi ntiyahagaze neza aha depoza k'ikirenge aha deja ariko arica ngaha kira kabiri gituma abantu bagira ikibazo mu masheville cyangwa mu musi y'ikirenge bakagira n'amano abakugira amahanuze amabisi atandukanye hariho ndagusaba ubigire uhagaze kukaraba okay nk'ubu umuntu ariko araduga kuri step ayihonyora ko yose uranuku niko umuntu asanze agenda aha nta na kimwe ashobora kugira mu kibazo mu bijyanye na cheville ariko hari abantu adashobora gushika ngaha hasi ugasanga we ariko aduga kuraba ariko arivuna akagira ibi ariko arivuna rero nico gituma urabona kenshi yo ndiko ndakoresha mudinze mva imbere kenshi mbangiye ku uzunguruka mu bantu karako ariko arabikurikiza oya sinzu banabonye ndabibonera mu kiyo kujya umuntu akaratwara imodoka abonera ikiri inyuma muri autovisuel nico gituma usanga sale dukoreramo hari bijya biyo bigufasha kubona abantu utarinze guhindukira ko niho guhindukira ukebukura bari umuntu cumubonera hari ya mubiye nico gituma abana ibiyo biri hajya imbere ushobora tuyumhere ko arabikurikiza amavuga ku bantu bakunda gukora ama exercice y'amaguru igituma ashobora kugira ibibazo by'amahanuze muri cheville cyane mu mavi aha nk'ubu ndashobora kuba ndiko nkora exercice yose nkora ko amaguru afise movement zibiri flexion extension unaka arakora izo movement iyo ariko arakora amaguru kenshi hari abantu bakunda kwihenda akaja gukora squat ni bimwe nakubwira arashobora kuhakura amavi agaca agenda aravuga ngo ujya mu coach akoresha ibintu bigwaza mugabo urinze usanga mu bantu usenga niho agwaye wenyene utakoze wenyene haba ari ikibazo ukuca wicekinga aho karati mbe kubera ari je nagwaye je nyine n'abantu twakoranye raba example raba ikirenge cyose nimba ndiko nkora squat ikirenge kirashika hasi rero hari umuntu uca usanga ari kaduza aha ubigize urumva kuba uje gutusha ivi ryawe canke abantu mu gusuta mugasanga asutamye ameze uko ibi birababaza amavi nko gutora ikintu vyiza ukeneye gumiza igitsintsiri hasi aha nta ngorane nimwe ushobora kugira rero exercice zituma abantu bashobora kutamenya ingene bakora ivyo bintu ikagutera amavi yes okay nivyo uratubwiye vyinshi vy'ama exercice ndetse nivyo abantu bakwiye gukora kugira ngo ntibagire ingaruka mbi zitumwe no kudakurikiza ivyo babwira nk'umukoca
rero tugaruke muri ino sport nivyo umaze igihe ubikora ariko kumbure sinzi waramaze igihe kingana gute ubitanguye uhaciye igihe kingana gute wibuka hoba haciye imyaka ingana gute jewe ndamaze imyaka myinshi ndi mu ibi bintu kabisa yego kubisanzwe sport ndayibayemo imyaka myinshi yego kugira uje muri iyo siporo watanguriye mu zihe siporo okay narakinye judo na karate yego judo nayikiniye mu ngabo judo club muri asiatique karate nayo nayipraktitse muri Drago Junior izo club zimwe zo zampaye umutima wo gukunda sport yego nkaba nari ndose n'akanya ko gushimira abantu baba baranyantrenye ndabashimira cyane ko barampaye umutima wo gukunda sport akaba ni n'ubu ndacabigendera ko nivyo vyatumye nja muri coaching kwiga ibintu vya sport gukoresha abantu sport kuvyiga yego hari abantu rese batwumvise baravuga bati izo exercice akoresha kumbure abaraza kuna kumurabibona ku masanamu bafashe no musi umuntu abibonye akavuga ati jewe ndashaka kuja kugira iyo sport ankoreshe coach Gael bisabiki kugira ngo ashobore kuza kugira iyo sport asha ico bisaba no kuba ari abone kugira ashobore kwinjira gukora sport ategeza kuba ari abone atari abone ariha par séance yego uri abone ariha 70,000 abonnement yo ku kwezi yego séance ukora step canke taibonye na muri salle turimo ni 5,000 ukora musculation byose hamwe ni 10,000 winje muri salle mugabo winje muri salle musculation uriha 10,000 urishe 10,000 ukora ushatse mwahabiri yego hariya naho muri musculation ku kwezi ni 70,000 nyene okay ngira muravyumvise nimba utari bwashobore kugira sport kakurundira aho girira sport karibu cyane kuri Entente Sportive muri Vision Pro kugira ngo coach Gael agufashe nimba ushaka guta ibiro nimba ushaka kunonoka muscle wako akomere hariho ivyuma bitandukanye biri hariya muri musculation ngaho urabona ko afisi ibikoresho nimba ubikeneye nimero za telefone ziwe uraza kuzibona ngaho kuri screen uraza kubona nimero ziwe urashobora kumuhamagara ukamubwira akakubwira ibyankenerwa vyose kugira ngo ushobore kwadera hama ashobore kugukoresha uko asanzwe akoresha n'abandi mwumvise yuko ari benshi muze gushinga intahe ndetse tuzobaronderana nabone badushingira intahe hama nawe nimba ubishaka karibu cyane inimero ziri ngaho niwazibona ntizigucike murondere hama akubwire byose bikenewe hariho n'abandi bashobora kuvuga ati zizoronka umwanya wo kuja kushingira intahe peut-être nko kuri kamera mugabo ugasanga arashobora kuvyandika muri commentaire hakaba hariho n'abandi bafite ama activité sportive yaba mu mashira hamwe canke mu abandi bantu barashobora kumurondera coach Gael kuri zo nimero nyene nawe nyene akagira ica bafashije sinzi ko coach Gael ashobora kuba afise izindi konti ari Instagram canke Facebook nazo nyene kuri Facebook nitwa Nkurunziza Gael Instagram ni ng.trainer iyo ng ni Gael Nkurunziza Gael aho ni sawa ego tubibutsa kandi kugira subscribe na share na like na commentaire kugira ngo mubandanye muronka ibiganiro vya Kazoza Design TV na cane Sport Show ndamushimire mugenzanje Kikima Quinto naenda gushimira cyane gose Flora Dibat ndamushimira na coach Gael kazi musi yankoresheje ama 2 mois nzoga ko ntangana gucyanye nigikiga coach Gael wohereza mu kubarira abakunzi ba Kazoza Design TV na cane Sport Show abakunzi ba Kazoza Design TV n'abafanzi ba Sport Show ndabashimiye cyane nkaba ndabasaba kuza kubikurikirana agerageze kubipartager agerageze kubisangiza abandi uburyo bwose bushoboka ndabashimiye cyane by'imva mutima ngira tuzosubira niyo wasubira kuma ikindi ganiro nk'iki ndabazana ibindi bishasha
urakoze cyane Nanjye rwose ndabashimiye.